ingabirano y'ubwenge ariko nta ngabirano y'ubumenyi ufise. Daniel Kahana umunsi uzobona umwana uzomamagara umviriza mukuri induru rero basi mugira muje ushaka kumurikiranira reka kunwenga ndagushika kurangira ndongorasha mu ndomo ndifuza kuza nicare hano nk'umugore wawe twubake nzokwiza umenyereye bisi nzokwiza sheri wawe jewe nawe ntitujanye na gato kwanza urashaje nivyo bisuko gusa unyegeza imvi ahariho urashaje. urigero uri hamwe rivana turi mu gice cya gatatu Filiza mfise umusheri yitwa Gerard Deja ngaha ntituri mw'ishamba turi mu nzu. mbekonda ndakubaza wa mukufisa kagaye misi yose ibirori sheri muri chambre sheri ibirori mu muziki ndabirushe hariho abana bavukana amenyo mu kanwa bakavuka bayekenya. ya mukobwa utamuteye nukuri Gerard wo buhombye nukuri. rero abahungu ubonye bihakanye imbanyi kuko iyo ufise ingabirano y'ubumenyi wari kumenya yuko jewe hataragera ko ndongora. aha rero hariho ka Gerard gatoya. dufata umugambi wo kwinjirisha nagiye numva basaba icyo nyine bizi bashakirako Gerard ikindi gihe umupanga utema ibiti ibitoki uyu munsi nizosivye yica uzotinya abantu birabura nkawe. Daniela baby Daniela rero je ndigani wawe karibu Mr. Reka ndabwira umugabo w'iwanje ntabura sode. Daniela vira mu nzu sohoka. umwanya namaze ngendana nawe muri mubiki kuko uri no muntu afise imbanyi yawe njye mufise imbanyi yanje nagufashe iki nanga kimwe n'igitugu sohoka rero kuko urambaza jewe ndinde ngaha muri runo rugo ubuzima ufise wahuye n'umugira neza Nestor arakuzingurura kumudugikira indaya zawe ziza kumubitira ngaha mu nzu wawe umviriza rati yagukubise ikofi Daniela sohoka hanze.